Burundi burakeneye abakozi b'Imana bakoresha ibitangaza. Kuko niba uyu munsi Kristo ariko arakoreshwa ibi, ejo natwe Imana izodukoresha ibirengeye ivyirikira mukoresha. Mbega niya dukoresha ibirengeye ivyirikira mukoresha, natwe bazoca batwita gute? Jewe ndahamya neza ko ivyo Imana irikira mukoresha ni gihe ciwe. Ni gihe ciwe cyo gukoreshwa n'Imana. Yego. Ni gihe ciwe cyo gukoreshwa n'Imana. Niba rero ari gihe ciwe cyo gukoreshwa n'Imana, ni twari dukwiye kumuca intege. Yego. Ahubwo twari dukwiye kumushigikira mu buryo bwo kumusengera. Niba abandi bantu bovuga ko akoreshwa n'abadayimoni canke bakavuga ko akoreshwa n'imbaraga za Satani, twebwe nk'abakozi b'Imana turiko turakora iki kugira ngo tumushigikire muri iyi mbono yiwe canke muri iri vuga butumwa Imana ikiramukoresha. Kuko biratangaje kuba uyu munsi twaratewe iteka umurundi wiwacu akurira indege agakurikiranwa n'abantu ibihumbi bidaharurika. Mugabo twebwe abo tuvukana, kuko turavukana ujya no murundi wiwacu, aho kunezererwa ivy'Imana ikiramukoresha tukumva ko mbega twomushira hasi. Tunabihuza na Kristo Ndikumana nk'ibintu bibiri canke bitatu umuntu yofatira ko mu kuvuga ati no muntu n'umukozi w'Imana wanyawe ntabwo akorera sekibi. Murakoze. Jewe ndakunda kumukurikirana cyane. Ikintu ca mbere je no mushingira kw'intahe mu nyigisho yigisha, arigisha abantu kwihana. Arigisha abantu kwihana. Kandi uwo muntu yigisha abantu kwihana by'ukuri je no mushingira intahe kabari karakoreshwa n'Imana. Ica kabiri namubonyemwo kandi kintera kumushingira intahe Kristo nuko atabantu yigisha ngo babwire ngo nimuzana ibimazi. Ico kintu ndagikurikirana kuri we cyane. Zana ibimazi, zana miliyoni zitanu Imana iraguhizi. Kuko na cyane kenshi nk'abakozi b'Imana nkunda gukurikirana usanga kubwira ngo Imana iravuze ngo zana ibi iguhibi. Yego. Zana miliyoni zitanu iguhi miliyoni 100. Ugasho usanga umuntu ugiye gusaba miliyoni zitanu nawe yaraye inzara nta nayafise n'inzu yamunaniye kuriha. Mugabo uwo mukozi w'Imana iyo ndiko ndamukurikirana ndahamya ndi imbere yanyu ko Kristo ari umukozi w'Imana. Abatavyemera barafise impamvu batavyemera. Mugabo jewe nk'umukozi w'Imana mugenzanje ndafise ivyo ndamuzi nama ndamukurikirana ko nkamurabako nkabona ko vy'ukuri akoreshwa n'Imana. Babonye ahagaranye n'umusore bagashaka ngo ujya mukobwa no mu maraya. Oruke wewe arashobora no guhagarana n'abahungu barenga ibihumbi 200. Mugabo capacité yiwe atari yo gusambana. Afise ikindi kintu ariko araviza kuri uwo muntu. Ica mbere arashobora kuba muviza ko aba yamubonye ko ingeso mbi agomba kumuhindura. Kuko nushaka guhindura umuntu mutagendana. Byovyo. Sinzi kuri kurana. Ndacumva utegerezwa kumwegera. Rero ba bantu bafise impwemu zo kugusambura iyo babonye muri ko muragendana ugasho usanga bariko barakwitirira yandi mazina. Mugabo abantu naho bahakanira ukabagati ikintu munyagiriza sico. Bobo ni bashobora kubitahura ariko ubitahura ni Yesu aba muri wewe. Mu bijanye n'ivy'abagore hari abakozi b'Imana ivyo vyo nitwo bideha bataye umurongo. Usanga iyo mpemu yarabateye ngo bakikora ku ntama barongoye. No mu masengesho aho barara bakararana n'abagore usanga mu vyumba by'amasengesho barafise abantu bishikirije abati uyu n'umurewi wanje niko mara navyumva ngo ni wasasira apotre niwe amuzanira amazi muri dushe. Mu bisanzwe hari ikintu abantu badatahura. Buriya kuba umukozi w'Imana ntigisobanurwa kuba warageze mu ijuru. Sinzi kico kintu cyo ndiko ndakumva. Kandi umukozi w'Imana ntigisobanurwa ko atambaye umubiri. Ndaca kumva n'ubundi bisaba ko wiyubara. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abarimwe mwisuzuma kandi mwirabe. Ico nohumuriza abantu ni giki nuko ibi bihe turiko twacamwe hano mu gihugu cyo Burundi Imana yarabivuze ko izozana ikanguro. Byari byaravuzwe ko hazobaho ikanguro mu bakozi b'Imana. Kandi niba mu Burundi Imana ikirakoresha abakozi b'Imana nibizere ko bariko barakoreshwa n'Imana. Uwo utavyumva canke uwo byazazaniye naje ku mavi asenga Imana asiguze Imana. Imana izomusigurira abo bakozi b'Imana abari. Ica kabiri jewe ndemeza neza canke ndahamya ko mu Burundi hari abakozi b'Imana nubwo hariho ababaca intege.
nubwo hariho ababaciki intege mugabo abakozi b'Imana barahari n'abandi bagiye guhaguruka bakoreshwe ibirengeye ivyo ariko barabona kuri uyu mukozi w'Imana none nibahaguruka Imana ikabakoresha bazoca bavuga ko bose araba Freemason none mu Burundi nta Mana ikihari jemeruka gusengera umuntu nzomuzana hano kugira ngo nawe mumwibarize n'umumama yaramaze imyaka 2 baramuboheye mwinda byarasika vyara imyaka 2 agiye mu radio bamubwira ko ari negative kandi n'impapuro zo kwa muganga arazifise araja mu vyumba vyinshi ngo muvugishwa aramubwira ngo kugira ngo wewe ngo uzovyare ngo bisaba ngo miliyoni 5 kandi ayo mahera yarayamuhaye ararindira kakantu ko gukamisha ararindira biranga arasubira mu radio biranga sinzi umuntu yamubwiye ati reka ndakwereka umukozi w'Imana ugenda gusengera nkatwebwe kubera tutaragera kuri rujya rugero rwo bandi bakozi b'Imana usanga bamaze gutera imbere bafise miduga baramenyekanye mu gihugu umbega ntituzwe mugabo haracari abakozi b'Imana bakoreshwa n'Imana hama baramuzana kwishengero arandabara bati none ibihangange naciye imbere bikasengera bikanga uyu mbega no umwana cyo sengera nyene nkavyara hama iyo misi 40 iheze ndamubwira ati genda muri ecography aratinya arambye ati jewe singenda kuko no hava mpahamuka none ko maze kugenda yo urumva harura imyaka 2 agenda muzitandukanye za VIP n'izitari za VIP ubukaye ari nabwo hama ndamubwira ati genda mugabo agiye nanje namubwira ati kuwa gatatu zugenda mugabo nanje ndagira ubwoba ati none niyagenda agasanga ata mwana afise mu nda ubu jezo sura kuvuga iki kuko nabimubwira imbere y'ishengero ndayumubwira ati nkuko Imana yami nkorera irambiye ko igihe cageze genda muri ecography azosanga umwana mu nda ibindi ko nabivuga ubivuga mu kwizera yego ndiko nabivuga nga hariho nabaza kubibona ntibanavyemera aragenda agiyeyo asanga ari bungeze umwana baramubona mu nda asharagenda ku yindi radio baramupima kuko nawe nyene ntiyavyemeye ni numumiziri manyamudamu asanga baramubwira ati twe turabona umwana w'umukobwa mu nda yawe acaragaruka agakayara kama naje numva ibizunguzungu biramfashe hama ndamubwira ati jewe rero ico ngomba gukora niba yari imaze imyaka 2 Imana yambwiye ko uyu mwana agomba gutangura A0 umva ko ari kintu giteye ubwoba kandi kigoye no kwakira imbanye y'imyaka 2 irongerera tangura A0 amezi 9 asubire guharura guhera ku kwezi kwa mbere ibi ndiko nabikubwira abiri kuva ku myaka 2 no kuva ku myaka 2 haraza kwiyongera ko ayandi mezi 9 Ladies and gentlemen, Imana ibaha umugisha aho muherereye hose. Sinobabwira urukundo ndabakunda bitewe nubwo namwe mutwereka mu kubana natwe 5 kuri 5. Wewe ukurikiranye igano nka kino turagira subscribe nyaragasufyo nde kuri ako gakengeri kugira uzohore wibera uwa mbere. Ndababwira ngo muntu uza guteramana natwe ukagera ku mpera ya kino kiganiro byanka byakunda uraza kugikunda kandi uraza kwiga cyane ikirenze ivyo uraza kuronka umugisha kubera ko umuntu twakiriye ni udasanzwe ni how can I say uyu ntabwo nza kumudondora araza kwivuga je nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God Dr. of Love aka Diko aka the ambassador bwana apostle ndabakiriye cyane mwa kino kiganiro murakoze cyane bana yo mujiri bahezagire bose nta kintu nzi kirenze kuri apostle wo kwidondora mu buryo bwagutse rino shengero ridukurikiranye. Murakoze cyane ku mazina nitwa Apotre Miburo Toma nkabandongoye amashengero ya Grace Everite mu Burundi n'amashengero amaze igihe gitoya ariko ageze kure shengero rimaze imyaka 11 mugabo muri iyo myaka 11 nkaba maze kugura amashami 21. Wow. Twagiye tubona Imana ikora yiyerekana mu buryo bwagutse. Yego. Uko na cyane ko hari ivyo twe twaravuganye n'Imana. Imana ikomeza kudushigikira. Yego. Nayo mpamvu uyu munsi tugeze aho tugeze ntabwo ari ubuhinga canke icubahiro
ariko no kubera umugambi w'Imana. Okay. Yego. Wow. N'urugendo rutoroshe. Umuntu anakuravye uracari no mu myaka umuntu yovuga ngo mikeya nubwo wubatse akoko ndakazi nubwo utakavuze umuntu yokwita umujene muri rusange. Ibi bintu wabigeze ko gute ko menga kera twabibona menga vyari vy'abatama? Oh, murakoze cyane. Benshi barakunda kumbaza ico kibazo. Kandi ati none we ko kiri muto ukaba uri mu apotre byaje gute? Mu bisanzwe ubuzima bwanje ni burebure cyane. Narabaye mu buzima bugoye, ndabamaye ibobo, ndarara mu ibarabara. Mugabo Imana irambwira ko izongira umukozi wayo. Wow. Ndahura n'ibibazo bitandukanye, ngerageza gushaka Imana kuko twebwe twabaye imfuvyi turi abana batoya cyane. Ariko tuba mu buzima bwo gusenga. Ama muri ubwo buzima bwo gusenga Imana irambwira ko izongira umukozi wayo ikanyubahisha muri kino gihugu no mu bindi bihugu bitandukanye. Wow. Bimwe ndamaze kubibona bivanye no kwicisha bugufi kwanje. Nabwiye Imana ko mu buzima bwo kuyikorera ntagomba kuba umuntu warurangiranwa abantu bamumenye ahubwo ndagomba ko menywa n'Imana. Ko Imana iyikumenye ikumenyesha n'abantu bituma n'abantu bagukunda bakakumenya. Rero muri ubwo buzima Imana irantoranya ntanguza amasengesho nkuko abandi bayatanguza. Ama muri aya masengesho nyene ndatanguza ishengero. Mugabo muri ya ntumbero y'abantu bamwe n'abandi usanga atarukundo bagifise batangura kungwanya. Waragwanijwe nawe? Barangwanya cyane. Baragwanya yerekwa gushikaho bagomba kunkubita amakudeta. Jewe ivyo nabiziga mu gihugu sinari ndabizi ko no mu ishengero bibayo. Mugabo kubera abakozi b'Imana benshi urukundo rwaratimvye. Yego. Ariko ico jewe nsaba abariko baradukurikirana nk'abakozi b'Imana ubwa mbere nuko twogiranira urukundo. Yego. Kuko urukundo rurihangana, urukundo ntiruvuga abandi nabi. Umuntu nawe mubona ko agasembwa uragerageza kumusengera. Numushira mwibarabara. Apostle urakoze cyane mbabere ntabwo ndiko ndaguciramo. Ubuza akantu nkunze cyane unkunde tubanze tukabike. Ariko kandi unyemere tukiri mu ntango tuze kukagarukako. Ahubwo banze umfashe abakozi b'Imana kino gihe ni benshi. Inyigisho zawe zishingiye kuki twohava dufatirako mu kuvuga yuko zigutandukanya n'abandi canke zikomplete umurimo w'Imana muri rusange? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Jewe inyigisho zanje nigisha kenshi nigisha abantu ko bakwiye gukundana. Na cyane abakozi b'Imana. Kuko abakozi b'Imana tuzi byinshi gusumbya abajya abantu twigisha. Yego. Rero iyo ndiko ndaraba canke mwiyerekwa giwanje igituma mwango nigisha urukundo cyane nagiye mbona abakozi b'Imana bapondana. No bivuga mu buryo bwo gupondana. Yego mu mvugo yumvikana. Umukozi w'Imana Imana yamukoresha ibitangaza abandi bakozi b'Imana bagenzi biwe. Ahari bo bomushigikira bagaca bari bo bamushira ku mbuga canke bakamuponda. Uryakoreshwa n'abafirimasoni, urya se umukozi w'Imana, urya yuzuyemwe abadayimoni. Nkaca nibaza mbega ko twebwe twari dukwiye gushigikirana ari twebwe dushirana mu ibarabara mbe bamwe twigisha nabo bazotwamura kwiki. Come on. Twebwe twari dukwiye kuba icitegererezo cy'abandi canke cy'abadukurikirana. Mugabo uyu munsi aho ari twe twoba icitegererezo ni twebwe dushirana hasi ari twe twari dukwiye gushirana hejuru. Ndakumva cyane. Ivyo rero byagiye bimbabaza mu buzima. Numva giza gahinda. Ndabwira Imana ati Imana ndagomba igihe kimwe nze ngere ku marezo nkuko abandi bayajako canke kubimenyesha makuru. Ibi bindimwo nishore kubivuga kugira ngo abashobora kubitahura babitahura. Ni muri iyo ntumbero. Urakoze icambere numvise no inyigisho zawe zirahagarara cyane ku rukundo. Ibijanye no kwigisha abantu guhebera icaha canke kubohora ivyo mwebwe hanini ntimubigarukako? Ico kiri no mu bintu nanje nigisha cyane kuko ndakunda kwigisha abantu kwihana. Kuko atakwihana nta bugingo. Iyo umuntu ari mu vyaha iherezo giyiwe no muriro. Ntitwobwira abantu ko twobamiza mu bitangaza. Ego navyo birakenewe. Mugaba abantu nibihanirya hama ibitangaza bize ari uko abantu bagizene babohotse ku cyaha.
aka kantu bakumve nigeze no guca gatoya ahantu musengeshereza mbona koko namwe murakoreshwa mu buryo bunini abantu bagashinga intaho uburyo mwabasengeye batavyara bakavyara bari barabuze ubuzi bakaburonka bijya bintu ubwo mwaho nibihora bibagarukako bakabita abantu bakoresha imbaraga za sekibi. Murakoze cyane ni muri ya ntumbero nababwira ko ngiye kuraba mu vyiyumviro vy'iwanje abakozi b'Imana twaramaze gutakaza odeur ati gute mu bisanzwe iyo umuntu Imana imuhagurukije ikamukoresha ibitangaza twebwe nk'abakozi b'Imana bagenzi biwe twari dukwiye kumushigikiza amasengesho mugabo uyu munsi aho kumushigikiza amasengesho nitwe tumuca intege. Apost imbere yuko ndiko ndakunda ikiyago cawe kamba ndiko ndakunda ikiyago cawe imbere yuko tumusigikiza amasengesho nta kintu cyo kwita nka checking gikenewe guchecking umuntu amene gupima umuntu kugira umenye yuko inyigisho ziwe ari zukuri cyangwa ari zikinyoma. Urakoze cyane kwico kibazo ombajije biragoye gutahura ko umuntu ariko arakoreshwa n'abadayimoni mu gihe wewe utafashe umwanya wo kumusengera nk'umukozi w'Imana canke nk'umuntu asanzwe ngo baze Imana. Mu bisangwe Imana iravuga ishobora no kutavuga mu ndimi ariko umuntu akaryama karota bivanye n'ingene wasengeye wa muntu. Rero mu buryo bwagutse suko umuntu twomusuzumisha amaso y'umubiri na cyane cyane ko twe tuvuga ko dusenga hari imbuga keshi nkunda gukurikiranako nkasanga nk'umuntu ariko arakoreshwa nk'ibitangaza ariko arakoreshwa mu bikorane bitandukanye ibikorane bikomakomeye hanze y'igihugu akaba umurundi canke ntabe no murundi mugokeje usanga ama commentaire bakora ngo ujya koreshwa n'imbaraga z'abadayimoni. None wewe nk'umukozi w'Imana wabimenye gute ko uyu muntu akoreshwa n'abadayimoni nawe mutahuriye muri ico kibanza ngo bibone? Aka kantu ndiko ndakumva cyane wabimenye gute mutari mu kirere kimwe hanyuma muhurira aho hantu ubimenye bisobanurwa ko niba wamenye ko ariko arakoreshwa na shitani nawe uri umukozi wa shitani kuko niba uri umukozi w'Imana ukabibona ko uwo muntu by'ukuri atari karakoreshwa n'Imana wari ukwiye kumusengera ahubwo ni wari ukwiye kumushira mu ibaraba canke ku mbuga wari ukwiye kumusengera kugira ngo ubuntu bw'Imana bugaragare kuri Imana imugenderere imwereke kizo nzira arimwo atari nzira z'Imana. Uvuze ikintu nkunza cyane c'urukundo ugaruka ku bitangaza n'uburyo abantu bakwiye gupima abo bantu kugira bamenye ko arabukuri canke atarabukuri. Ubivuze uno munsi mugiye ku mbuga ngurukana bumenyi hariko haragarukwa ko cyane umuntu yitwa Chris Ndikumana nyuma y'igikorane kidasanzwe yakoreye muri ETS Kamenge. Tugize Imana twakire nk'umu apostle nawe urakoreshwa ibitangaza uri no mu bantu nabonye basoma Bibiliya cyane ibi bintu biriko biravugwa uvyakira gute? Abantu bamenye iki? Jewe kuri ico kibazo cyo mukozi w'Imana je sino jahano kumbonesha kure canke kubimenyesha makuru ngo ndamuremere inkono ishushe mvuge ngo ivyo bavuga ngo nivyo kuko jewe sindasenga ngo Imana impishurire ko akoreshwa n'imbaraga z'abadayimoni. Ahubwo ikintu jewe numva novuga canke nobwira abantu bakunda kudukurikirana canke kumukurikirana ni ikintu kivuga ngo niba yahagurutse agahaguruka mu bihe nk'ibi tumushigikire nk'umurundi w'iwacu twongere tunamusengera nitumushigikiza amajambo kuko uburundi burakeneye abakozi b'Imana bakoreshwa ibitangaza. Kuko niba uyu munsi Chris ariko arakoreshwa ibi ejo natwe Imana izodukoresha ibirengeye ivyirikira mukoresha mbega niya dukoresha ibirengeye ivyirikira mukoresha natwe bazoca batwita gute? Sinzi kuri kuranawo ndiko ndakumva rero mu majambo make jewe ndahamya neza ko ivyo Imana irikira mukoresha ni gihe ciwe cyo gukoreshwa n'Imana. Ni gihe ciwe cyo gukoreshwa n'Imana. Niba rero ari gihe ciwe cyo gukoreshwa n'Imana nitwa dukwiye kumuca intege ahubwo twari dukwiye kumushigikira mu buryo bwo kumusengera. Niba abandi bantu bovuga ko akoreshwa n'abadayimoni canke bakavuga ko akoreshwa n'imbaraga za Satani twebwe nk'abakozi b'Imana turiko turakora iki kugira ngo tumushigikire?
muri iyi mbono yiwe canke muri iri vuga butumwa Imana ikiramukoresha kuko biratangaje kuba uyu munsi twaratewe iteka umurundi wiwacu akurira indege agakurikiranwa n'abantu ibihumbi bidaharurika mugabo twebwe abo tuvukana kuko turavukana ujya no murundi wiwacu aho kunezererwa ivy'Imana ikiramukoresha tukumva ko mbega twomushira hasi. Dufatiye kuco bibiri yivuga navuze ko niyo namwe nibaza ko abizera bose niyo basoma nico gitabo tugenderako tunabihuza na Kristo Ndikumana nk'ibintu bibiri canke bitatu umuntu yofatira ko mu kuvuga ati no muntu no mukozi w'Imana wanyawe ntabwo akorera sekibi. Murakoze jewe ndakunda kumukurikirana cyane ikintu ca mbere je no mushingira kw'intahe mu nyigisho yigisha arigisha abantu kwihana arigisha abantu kwihana kandi uwo muntu yigisha abantu kwihana by'ukuri je no mushingira intahe kabari karakoreshwa n'Imana. Icya kabiri namubonyemwo kandi kintera kumushingira intahe Chris nuko atabantu yigisha ngo babwire ngo nimuzana ibimazi ico kintu ndagikurikirana kuriwe cyane zana ibimazi zana miliyoni 5 Imana iraguhizi kuko na cyane kenshi nk'abakozi b'Imana nkunda gukurikirana usanga kubwira ngo Imana iravuze ngo zana ibi iguhibi yego zana miliyoni 5 iguhi miliyoni 100 ugasho usanga umuntu ugiye gusaba miliyoni 5 nawe yaraye inzara nta nayafise n'inzu yamunaniye kuriha mugabo uwo mukozi w'Imana iyo ndiko ndamukurikirana mu nyigisho ziwe jewe ntavyo negera mbona sinzi kabikora mu zindi nzira mugabo jewe uko ndamukurikirana izo ngeso ntazafise. Oya ntaguciriyemwo mu makomante bagiye baranavuga baranagarutse ko kuba iki gikorane giherutse kuba yaranse yuko botaza amashikano mu gihe yo baza kuyatoza bivugwa yuko n'umuriyaridi wari guhavukwira w'amafaranga no kurenga wari kurenga abantu bakibaza ati amafaranga ntayakeneye mugana nabonye muri ya makomante bagarutse bakavuga ngoya ngo ivyo ntibakange ngo ahubwo ngo ushobora gusanga ari byo wategetswe ngo nazamwe makorera wakamone nk'amahera navyo byitwa yuko ari bya gifrimason mbo mu bisanzwe jewe ndavye ubuzima turimwo bw'igiko bw'abakozi b'Imana canke bwo gukorera Imana ibikorwa byose dukora birakeneye amafaranga nivyo birakeneye amafaranga mugabo jambo ry'Imana riravuga ngo bazobamenyera ku byo mwama hari ikintu ngomba kuvuga suko ngomba kumushingira intahe canke ngomba kuvuga ko abakozi b'Imana hatarimwo abanyamanyanga buriya abakozi b'Imana ari gihe benshi ari busanga ariko baritesha ubuntu kuko bibiri iravuga ko ivyo udashaka ko bagukorera ntukabikorere abandi ndahamya neza jewe sinje kumushingira intahe ngo ejo ngazompa ibi canke ngazompamagare ngo twicarane ariko muri bwa bumwe n'urukundo ndahamya ndi imbere yanyu ko Chris ari umukozi w'Imana. Abatavyemera barafise impamvu batavyemera mugabo jewe nk'umukozi w'Imana mugenzanje ndafise ivyo ndamuzi naba ndamukurikirana ko nkamurabako nkabona ko vy'ukuri akoreshwa n'Imana. Ibirenze ngaho numva mbega no bandiko ndabesha. Warugeze ku kintu ca kabiri wasa naho menga warukibandanye kuko wavuze ku kintu ca mbere cyo kwigisha inyigisho zifatiye ku kumenya Yesu kumwabe n'umukiza mu bugingo bw'umuntu wavuze ica kabiri cyo kutagirira ry'amafaranga bino bintu bibiri usa n'ubihuriza ko n'umugabo yitwa Apostle Mbayahaga umukozi w'Imana mugenzawe warukibandanya hari ikindi oya nta kindi Apostle we yanagarutse no ku kindi kintu kivuga ngo abakozi b'Imana buno munsi bafise n'irari ry'abagore kuja mu bagore tumuntu yitwa Kristo Ndikumana hari dosiye z'abagore muramwumva ko gayem kino kintu cyo cari cyo kivuga ko c'abagore bo mu bisanzwe iyo umuntu nkurikije ico Mbayahaga yavuze ndagishigikira ijana kwijana ikindi novuga muri bino bihe tugezemo canke muri runo runganwe iyo abantu bagomba kugucafuza barakwagiriza ibi bakakwegeka kwibi kugira ngo bagukureko agaciro kawe mugabo buriya umuntu amenywa n'Imana canke akamenywa n'umutima wiwe jewe ndashobora kukubona wewe nkakubona nk'umuntu atunganye mugabo uri umunyange sombi ariko wewe nyawo ni Imana ikuze kuko niyo yaguhagurukije muri kino gihe kidasanzwe abantu barashobora no kukubona bakakwita amazina ni nkuko ushobora gusanga muri ababigeme bari hano basanga babonye ahagaranye n'umusore bagashaka ngo ujya mukobwa n'umumaraya
oruke wewe arashobora no guhagarara n'abahungu barenga 2,000 mugabo capacité yiwe atari yo gusambana afise ikindi kintu ariko araviza kuri uwo muntu icambere arashobora kuba muviza ko aba yamubonye ko ingeso mbi agomba kumuhindura kuko nushaka guhindura umuntu mutagendana byovyo sinzi kuri ndacumva utegereza kumwegera rero ba bantu bafise impwemu zo kugusambura iyo babonye muri ko muragendana ugasha usanga bariko barakwitirira yandi mazina mugaba abantu naho bahakanira ukabagati ikintu munyagiriza sico bobo ni bashobora kubitahura ariko ubitahura ni Yesu aba muri wewe kuko azigenda rya aziryama rya aziyirirwa rya niwe gushingira intaye gusumvya bajya abantu rero mu bijanye n'ivy'abagore hari abakozi b'Imana ivyo vyo nitwo bideha bataye umurongo usanga iyo mpemu yarabateye ngo bakikora ku ntama barongoye no mu masengesho aho barara bakararana n'abagore usanga mu vyumba vy'amasengesho barafise abantu bishikirije abati uyu n'umurewi wanje niko muranavyumva ngo ni wasasira apotre niwe amuzanira amazi muri dushe mu bisanzwe ari kintu abantu badatahura buriya kuba umukozi w'Imana ntigisobanurwa kuba warageze mw'ijoro sinzi kico kintu cyo ndiko ndakumva kandi umukozi w'Imana ntigisobanurwa ko atambaye umubiri ndaca kumva n'ubundi bisaba ko wiyubara kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abarimwe mwisuzuma kandi mwirabe ibanga rihagaze ku kwiyubara kuko igihe cyose utiyubaye uragwa mu cyaha kuko nturi umumarayika birasaba ko wiyubara kuko niba uri pastor cyangwa uri apotre wambaye umubiri kandi uracari mw'isi mugabo umuririmbyi yavuze ngo guhinduka birashoboka biterwa nuko umuntu yagize yahisemo amahitamo yawe niryo yerekwa ryawe igihe wahisemo nabi uzotwagwa n'ivyifuzo vy'iki by'umubiri icya kabiri hari n'ibintu abantu badushira ku mbuga bivanye nuko Imana yabonye imyitwarariko yawe mibi ikaza ikavugana nawe ateke ikintu kireke ukakigumamo ikagaruka ikakuburira kireke ukakigumamo eje Imana nagukura kwa maboko iyo imaze kugukura kwa maboko ushutangura kwandagara n'abantu bakubaha ntibasubira kugirane kukubaha rero ubuntu burihabwa natwebwe abakozi b'Imana turakwiye kwiyubara tukamenya ingene twitwara n'imvugo tuvuga n'ibiyago tugira kugira ngo abantu bahora badufise kw'icizere bakomeze kutugira kw'icizere nubwo abantu bose batashobora kukugira kw'icizere ariko tugerageze kugira ngo ubuntu bw'Imana bubwame buri kuri twebwe ikintu uvuze coba gifise ahantu gihuriye na kuno kuntu Kristo dukumana baza bakavuga amajambo menshi ariko bakigumira mu gacerere akabandanya akora bo mu bisanzwe nk'umukozi w'Imana yahamagawe n'Imana ntakwiye guhangana n'abantu bamuvuga kuko igihe cyose ugiye guhangana n'abantu bakora kuvuga ubunaniwe birasaba ko abantu bavuga wewe ugahora hama ukaja ku mavi ugasenga niba ivyo bavuga ari ivyo Imana ikakugwanira canke bikagaragara mugabe igihe ugiye guhangana n'abantu bakora kuvuga ubunaniwe ubugiye mu mubiri ubunaniwe jewe narigeze guhura n'umupasteri umwe umugenzi wanje sinamuvuga izina nasanze ariko aragwana n'abantu mu ishengero akubitana makarate ngo amuvuze aranabajya n'amenyo abantu bose barashengera aterana ingoma mu rushenge mu mubiri nyene mu mubiri mugabo ivyo ntivyari bikenewe ntivyari bikenewe ahubwo twari dukwiye kugwanisha amasengesho ntidukwiye kugwana mu mubiri buriya je Kristo ndamukunda cyane kuko ivyo bavuga byose we ntavuga arihorera bisobanurwa ko impwemu murimwo ntimwemerera guhangana n'amajambo ahubwo imuha ubushobozi bwo kumenya ingene asenga kuko iyo abantu bako barakuvuga iyo abantu bako baragucafuza fata umwanya wo gusenga wewe ni wasenga ntidukwiye ko abantu aribo batuvugira oya ahubwo turakwiye ko Imana ari igirane ari ituvugira kuko ari abantu batuvuga barondera inyungu zabo kugira ngo bashike kuco bifuza mugabo natwe reka dusenga Imana hama ituvugire fendof ba bantu batakwemera Imana izobemeza batinde bakwemera wow hari n'abantu no munsi basa n'abadendebukiwe bagiye bakirira muri za kanguka barakizwa benshi ukwizera kurongerekana mugabo basa
n'abatangiye kudendebukirwa amenga bavuga ati kumbe wa mukozi w'Imana kweri nuko abo bantu nirihe jambo gihumure boronka rivuye kwa apostle mugenzi w'umukozi w'Imana Chris Ndikumana? Mboje nk'umu apotre Miburo Thomas sangwe ndomuvuga butumwa nk'abandi uko ndigitangaza ico nohumuriza abantu ni giki nuko ibi bihe turiko twacamwe hano mu gihugu cyo Burundi Imana yarabivuze ko izozana ikanguro. Byari byaravuzwe ko hazobaho ikanguro mu bakozi b'Imana kandi niba mu Burundi Imana ikirakoresha abakozi b'Imana nibizere ko bariko barakoreshwa n'Imana. Uwo utavyumva canke uwo byazazaniye naje ku mavi asenga Imana asiguze Imana Imana izomusigurira abo bakozi b'Imana abari. Icya kabiri jewe ndemeza neza canke ndahamya ko mu Burundi hari abakozi b'Imana nubwo hariho ababaca intege nubwo hariho ababaciki intege mugabo abakozi b'Imana barahari n'abandi bagiye guhaguruka bakoreshwe ibirengeye ivyo ariko barabona kuri uyu mukozi w'Imana. None nibahaguruka Imana ikabakoresha bazoca bavuga ko bose ari abafirmason. None mu Burundi nta Mana ikihari irahari ko yagiye turinda twagiye tuyibona mu bihe bigoye. None uyu munsi tangwe gukoresha abantu ko bakorenda baza mu gihugu ikabakoresha impumyi zigahomoka ibimuga bigahaguruka. None tangwe gukoresha abana bo Burundi twoca tuvuga ko bariko barakoreshwa n'abadayimoni. Ikaruka tarabazungu ngaruko mutarabazungu hapo. Jemeruka gusengera umuntu nzomuzana hano kugira ngo nawe mumwibarize. N'umumama yaramaze imyaka 2 baramuboheye mwinda byarasika vyara imyaka 2 agiye mu radio bamubwira ko ari negative kandi n'impapuro zo kwa muganga arazifise araja mu vyumba vyinshi ngo muvugishwa aramubwira ngo kugira ngo wewe ngo uzovyare ngo bisaba ngo miliyoni 5 kandi ayo mahera yarayamuhaye ararindira kakantu ko gukamisha ararindira biranga arasubira mu radio biranga sinzi umuntu yamubwiye ati reka ndakwereka umukozi w'Imana ugenda gusengera nkatwebwe kubera tutaragera kuri rujya rugero rwo bandi bakozi b'Imana usanga bamaze gutera imbere bafise miduga baramenyekanye mu gihugu umbega ntituzwe mugabo haracari abakozi b'Imana bakoreshwa n'Imana hama baramuzana kwishengero arandabara bati none ibihangange naciye imbere bikasengera bikanga uyu mbega no umwana cyo sengera nyene nkavyara isho y'imisi 40. Wow imisi 40 njya ku mugoroba ndashima Imana karani jour imisi 40 nta n'igihumbi nigeze ndamwaka nta n'isukari nigeze ndamwaka kuko je ivy'Imana yarabimbujije cenda gusengera ikintu nagusengere ko gikunze ukaza ugashima Imana mwishengero ugahagarara ukavuga ubukuru bw'Imana kubera ingorane y'abantu b'uyu munsi canke abakozi b'Imana bagenzanje ibintu vyose babikora bavyiyitirira mugabo nitwari dukwiye gukora ibintu tuvyiyitirira ahubwo reka tuvyiyitirira izina ry'Imana kuko twebwe nta kintu na kimwe twokora Imana itemeye ko kiba. Hama iyo misi 40 iheze ndamubwira ati genda muri ecography aratinya arambye ati jewe singenda kuko no hava mpahamuka none ko maze kugenda yo urumva harura imyaka 2 agenda muzitandukanye za VIP n'izitari za VIP ubukaye ari nabwo hama ndamubwira ati genda mugabo agiye nanje namubwira ati kuwa gatatu zugenda mugabo nanje ndagira ubwoba ati none niyagenda agasanga ata mwana afise mu nda ubu jenzo sura kuvuga iki kuko nabimubwira imbere y'ishengero ndayumubwira ati nkuko Imana yami nkorera irambiye ko igihe cageze genda muri ecography azosanga umwana mu nda. Ibindi ko nabivuga ubivuga mu kwizera yego ndiko nabivuga nga hariho nabaza kubibona ntibanavyemera aragenda agiyeyo asanga ari bungenze umwana baramubona mu nda asharagenda ku yindi radio baramupima kuko nawe nyene ntiyavyemeye ni numumiziri manyamudamu asanga baramubwira ati twe turabona umwana w'umukobwa mu nda yawe acaragaruka agakayara kama naje numva ibizunguzungu biramfashe hama ndamubwira ati jewe rero ico ngomba gukora niba yari imaze imyaka 2 Imana yambwiye ko uyu mwana agomba gutangura A0 umva ko ari kintu giteye ubwoba kandi kigoye no kwakira imbanye y'imyaka 2 irongera iratangura A0
amezi 9 asubire guharura guhera ku kwezi kwa mbere. Ibi ndiko ndabikubwira. Abiri kuva ku myaka 2 no kuva ku myaka 2 haraza kwiyongera ko ayandi mezi 9 ayandi mezi 9. Come on, sinzi kuri kurantahura ivyo ndiko nakubwiye. Ndavyumva ariko nyene biratangaje. Yongera iratangura guhera ku kwezi kwa mbere irakwiza amezi 9. Uyu munsi yaraye yibarutse afise umwana w'amezi 2. Amezi 2 umwana arahari nzomuzana ngaha mu murabi. Wow. Yiyongereye ku myaka ingahe? 2. Ku myaka 2. Umva ko Imana iguma yitwa Imana kuko yoyo nikora. Ubu yaribarutse uwo muntu arahari n'umwana arahari. No mu mizirima n'ubu yambwiye ati Jesse shobora guheba abamizirima muganzo gumanza mu masengesho. Araza gusenga. N'ubu yari yaje namubwiye ati Jesse ndakubwiye ngo hindura idini nka kwa kundi bavuga ngo ngo cuza rero ngo iwanje gucuza iwanje ikada igihe cy'Imana kigeze azova muri iryo dini canke yigumireyo. Igikomeye nuko Imana yakoze igitangaza y'ivyo yari yagizene yambwiye. Arayi iki kintu ndagikunze kabisa. Hari n'ikindi ngomba kuvuga mukimfashe kugira ngo abantu bose bakimenye. Sinje guponda abakozi b'Imana ariko nje kugira ngo nkebure abakozi b'Imana bagenzanye. Hari ibintu nkunda kuraba ugasanga abakozi b'Imana bari haye ibintu byo kuza gusenga saa 6 abantu bagira basohoke muri prophet. None niba warahamagawe n'Imana kubera ko utoza hakiri kare ngabaririmbyi baririmba ari huri ijambo rya mbere barivuga ari huri hamuhezagirwe n'indirimbo uhezagirwe n'ijambo ry'Imana nawe uhaguruke kutwigisha wamanje gushika hakiri kare. Mugabo ukaza saa 6 na protokole y'abantu barenga 200 yasho ucunzwe bikaze. Ego yabajama apostle je nababonye nk'abastari buryo umusare kirazira ko aje ahantu ngo arinde gucuya insazi niyo baza mu mwanya ukwiye baje gutwika nkoreshe terume yumvikana. Mboje niko ndabibona. Sinzi rero urumva kumbure banka kumara aho hantu ngo baba umwanya munini ngo babamenyere. Mu bisanzwe hari n'ikintu kudatahura. Buriya umukozi w'Imana n'umusuku w'abandi twe turabaja babajya turongoye. Ahubwo nitwe twadukwiye kuba akarorero kabo turongoye. Mugabo uyu munsi kugira ngo abantu bagutinye ugerageza kuza utevye kugira ngo abantu ntibakumenyere. Kabe alerte winjiye. Ariko bijya si byiza. None je nimuheruka mu gikorane ari ndongoye cyarimo nk'abantu barenga 700. Naratangaye cyane mbabarire muri byinshi nabonye kamwe ndakakuvugire. Havuye haba ugusangira ko mu buryo bw'umubiri. Abantu barafunguye. Natangaye gose mbonye ufashe isahani babyita ibirushi. Ibi bintu bakoresha mu kwarura kwa abariwe warurira usereva abantu harimo n'abana batoye. Byarantangaje cyane kabisa. Mu bisanzwe niyo ngabire yanje kugeza n'igihe waswe no kubacafurira ku mpunzu ngo wiyanduze no gufungura jewe byarampereye ko sinigeze fungura kandi nari nshonje. Mugabo muri gwa rukundo canke muri bwa bumwe bwo kudashaka kwishira hejuru gerageza guca bugufi kugira ngo abantu bamenye icondi. Ariko kandi wanashize karuka guma wicarika n'abantu. Harimo n'abantu abatwakwitangwa abakirisu basanzwe bato. Niko nahamagawe je namubwiye umujournaliste yuko Peniel kwabona bati umugabo uko guca bugufi kwa runo rugera gukura he kabisa. Ningi ngo wafashe canke ni mpwemu yagusanza kwigisha bijya bintu. Jewe mu buzima bwa misi yose ubwambe nakubwiye ko je nakuze ndi mayibobo. Nkurira mu buzima bubi. Narabonye ubuzima ingene bubabaza. Je nararaye inzara ndabizi naragenze gusa ndabizi. Mwihamagagwa ryanje Imana yarambwiye ngo nze nirinde kwishira hejuru. Nze nirinde kugira kwishira hejuru kuko icubahiro ndagifise. Imana yarakimpaye. Ndafise n'abantu banyubaha. Nivyo ntovugira hano. Haro nabo tuterekanya ariko nabo nyene baba bakomeje gukaza umutekano wa post. Ni muri iyo ntumbero. Mugabo ivyo byose ndabirenge nkaca bugufi. Buriya kijya gikorane Imana yari yambwiye ngo nze nambike abapfakazi. Kandi je sinkora kandi mwishengero nta muntu mbwira ngo Imana iravuze ngo mpamahera ngo izoguha ngo miliyoni. Mugabo
muri bwa bumwe n'urukundo dukeya Imana impezagiza ngerageza kutubika kugira ngo nanje shore gufasha abatishoboye kijya gihe nshobora kugaburira bajya abantu nta n'ikintu na kimwe nari mfise kandi jewe nta bantu bampa amahera bari hanze mugabo narabwiye Imana ati iki gikorane naho bazoba abantu igihumbi ndifuza kuzobagaburira mugabo Imana yarashoboje ndabagaburira bose ego kabisa byaranasigaye ego ndicabona civyo bintu kuko ariho narindi nta muntu numwe atafunga bijya sindabikora kugira ngo niyemere oya ni impano indimwo ndabikora kugira ngo nshitse icimana insaba rero ndashaka kumenyesha abo bakozi b'Imana ngomba barenda bivuge tumenye ico turi tumenye nabo turongoye abaribo kugira ngo bihesha Imana icubahiro kuko ari gihe twebwe twitwara ukutariko bikababaza Imana ugaca usanga bariko barabashira ku rubuga nabo bagashaka ngo babasuzuguye bariko barabandagaza ariko twebwe nitwe tubigira mu ruhara igihe cyose twokwitwara neza igihe cyose twoba icitegererezo ibi bintu byo gushirana ku mbuga ngurukana bumenyi ntibizosubira nabo bikora bazobikora mugabo nta nguvu bizigera bigira ubwa mbere twe tumaze twiyubahe tumaze dutahure abo turi tumenye nico twahamagariwe tumenye nabo turongoye ingene dukwiye kubarongora tumenye n'imyitwarariko cyangwa n'imyifato dushobora kugira imbere yabo tugize ente turongora nitwabikora uko bizohesha Imana icubahiro kandi cya kabiri ndagomba ko twese abakozi b'Imana tuba akarorero nka Kirisi ngwa ndamugarukako tube akarorero nkawe niduhangane nabo n'abatuvuga n'abadushira ku mbuga ahubwo duceceke kuko ujya muntu ashobora kugushira ku rubuga afise yindi ntumbero we ugacuja hajya ugashaka kwishurana nawe uzobunaniwe umukozi w'Imana nakwiye guhangana n'umuntu ku rubuga ahubwo akwiye gusenga agaceceka Imana ikamuvugira iki kintu ndagikunza kabisa no kuvuga urugamba ukareka Imana kabari iri kugwanirira kuko ariyo yaguhagurukije yego je yari umukozi w'Imana ntavuze izina yigeze kunshira ku rubuga aranyandagaza nta kintu na kimwe yasigiye bikorwa n'umukozi w'Imana mugenza oya so je sinobaka ari umukozi w'Imana kuko ari hanze y'igihugu sishimye kumuvugira kuri kamera kuko nibikenewe abantu barabinyereka abakozi b'Imana baranyereka ati wabonye ko naka yagushize ku rubuga sinigeze nishura n'ijambo na rimwe naracecetse kandi kuva ico gihe nta n'umusi numwe ndigera mbona asubira kunshira ku rubuga mugabe iyo nshaza guhangana nawe iyo nshaza kuvuga nabananiwe ahubwo naba ndamuhaye inguvu zo kuronka ingene angwanya jewe naragiye ku mavi ndasenga kandi sinigeze namusengera nabi oya kweri sinigeze namusengera nabi ahubwo nanezerejwe n'ivyo yashize ku rubuga ncafata umwanya wo kwisuzuma naciye mfata umwanya wo kugirana kwisuzuma kuko nta kintu na kimwe kiba ku muntu kitari ku mugambi w'iki w'Imana no mu bibi Imana bikiri kubona we nkabana bahagurukiye Kristo wosanga ari umugambi w'Imana ahubwo hajya nakomere ashikame niba uyu munsi bakora mugira itangazo Imana irikirashaka ko amenyekana naho atari bwamenyekana bagirene bamumenye kuko ndiko ndaraba ingene yatanguye asengera abantu kuri kanguka akabasengera ku matelefone uyu munsi akabageze ku gwego go gukoreshwa ibitangaza mu makungu ahubwo nanje ndasaba Imana nibinyumva inkoreshe kurusha uko imukoresha uyu munsi ico dusaba Imana canke twadukwe gusaba Imana niba hari umukozi w'Imana hagurutse gukoreshwa bijya dusaba Imana natwe dukoresha ibiruta bijya ariko aragerana arakoreshwa I like it ibyo bizohesha Imana iki icubahiro aposo ndabuze ico ndenza ku kiyago twakoze numva no gushimira cyane Imana ibandanye ikongerereza wanavuze ibintu bisa n'ivyo uwitwa Mr Nkoni yaje kuvuga ati bugi nyuma hari abandi bagiye kuza banarenze Kristo ndikumana ati kubera Imana yarabivuze ko hazozikangura riteye ubwoba mu gihugu cyo Burundi reka wibutse abantu
uburyo bashobora kubatora aho musengeshereza kugira umuntu yakunze ikiyago canyu bikunze azoze kwifatanya namwe. Hari n'abantu bashobora kubarondera biciye kwa buno buhinga ngurukana bumenyi, kumbure ni mwankundira muraza gusiga n'inomero zanyu. Kuko sinari igihangange gikomeye hano muri kino gihugu. Nyabuna nitwe twaritewe. Mwari no guhamagara n'abandi, mufise n'abandi benshi mwatigizwa kwakira. Mugabo murampa kanya nkaka kuko aka kanya nari narakipfuje igihe kinini. Mugabo uyu munsi bibaciye ko Imana ikabakoresha mwanteye iteka ryo kubaha ahantu. Jewe shengero nsanzwe ndongoye canke aho mboneka cyane ni mu Gatunguru. Yego. Mishengero bita Grace Everite. Udugana ku Mutana. Yego. Ku kazero kagira 5 uvuye ku Mutana. Nawo cubaza ati kwa Apotre Toma. Yego. N'umwana aranzi kuko ndahamaze igihe kinini ya cyane. Niho sangwe nkorera kwa kabiri mba ndahari guhera 3:00 umwanya wose. No kwa 5 niho mbandi kwa 6 twa dufise amasengesho atangura 3:00 yego gushika 7:00. Kwa Mungu turasenga nkuko abandi basenga guhera 3:00 gushika 7:00 nyene. Rero wonyenera aho niho yombona canke niho yontora iyo myanya yose mba ndahari. Yego Mugabo ikirenze aho jewe sindahari nk'umugenzo buri kanya kose. Iyo umuntu ankeneye akampamagara ndarenguka nkamufasha ku kibazo abafise nkamusengera. Yesu abahezagira. Yego me nari nasabye ati munkundiye nimba byoshoboka tubasigire ni nomero. Ego nimero yanje ni 62 44 ubusa 9 94. Ni nayo nkoresha kuri WhatsApp canke undondeye bisanzwe urayintorako kanayisubiremo 62 44 ubusa 9 94. Murakoze. Imana ibahezagiraho muri nibaza yuko mwamukunze inomero zibasigiye ari ico ushaka haba mu buryo bwo gutunganirizwa kugira ico wungutse canke kubohoka mu murondere cyane, ariko mu bari bafite amakenga kubijanye kumaze iminsi yuko iravuga haba kuri Chris Ndikumana ku bindi byinshi bitandukanye by'abakozi b'Imana. Nibaza yuko mufise ikintu mwatoye mubandanye natwe 5 kuri 5. Ndababwira ngo turaca bakunda cyane wherever you are. Ciao ciao.